Hello guys, mwana yamukurikirana ibiganiro bica kuri Amisho TV, twizere ko mumeze neza aho muri hose. Ni Rossi presenter kuri micro, nizere ko mwamaze kubona ijwi, mwamaze kuryumva, isura mwamaze kuba muyibona, canke look mwamaze kuyibona. Ndakwibutsa ko twebwe kuri subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bazo bararonka ibikorwa vyacu, utibagiye gukora like canke dislike, share ku bandi kugira ngo nabo birabire ivyiza uri kuraraba kuri no mwanya, na comment ku vyo zoba wabonye. Kuri no munsi Rossi presenter nashimiye kuzanira nde no muri imvyitwa Belly Chris, no muri imvyi abica bigacika nubwo ari umuririmbyi tuvuga ko ari upcoming yakiza muri game ya Buja Flavor, ariko ubona ko afite talent ndetse hakenewe ko ashigikirwa kugira ngo nawe atere imbere nk'abandi. Ivyo mvikana ko neza neza icyatumye tuza kumondera, uraza kucumva kuno mwanya aho ni nyuma yaho hasohotse indirimbo yitwa Insolite ya Bface, ariko urumva ko nawe yagerageje kumera nk'uwishura mu kibanza cy'abandi, ariko uraza kumenya n'igituma yagiye kwishura. Belly Chris, ndakuramutse. Safi meze bien, nama mumeze neza. Ndameze neza, ariko kumbura akajuka mbona umenga umeze nabi, amagara si sawa? Ni fresh tu, ni fresh gusa niko mvuga nyene. Uritonda ariko hageze kuri mic ukoma induru. Hapana. Ariko nibaza ko umuntu wese uri ku kazi nakuye base ko mu patiri karagura ikintu kuri boutique ashobora kuvuga nyene ko ashobora kuvuga bisanzwe. Mugahageze muri eglise abasunzura kumazo cyangwa abapasiteri usanga abi amaton adasa. Rero akazi nukundi kuntu umuntu aba ameze nazo ko ari bitandukanye, kandi nivyo viza ko kuba privatize ikintu cyaje cyose ku kamera kwacu, umuntu akubonye ntaca abona look yawe ya vyose mu kazi ka. Yes, abakuzi nka Belly Chris barakuzi icuri, ndetse n'abamaze kuba nabo abariko barumva izina rya nka Belly Chris kuri no mwanya bumvise Belly Chris batahura ikineza na neza. Belly Chris batahura umuraperi wo Murundi, umuraperi ashaka gushika kure gose abandi batarashika, just aho ahananiye abandi. Ni batahura umuntu afise target yo gushika aho hantu, kandi akunda igihugu, akunda abafana biwe n'abafana b'abarimvye bose, yubaha aba journalist, yubaha abarundi bose, yubaha media vyose ya umuntu umuraperi w'indero kandi. Akaba yatanguye umuziki ryari nka rap yinjemwe gute? Natanguye 2015, natanguye ndirimba mu rap hip hop kubera ko nabikunda cyane, nabona aba brothers babikora Fabylove, hama nk'espia no kubande abanyamerika bakina ba Eminem, ba Kendrick Lamar, ba Lil Wayne, ba Rick Ross benshi, gendo viriza benshi. Uvuga yuko wigana Fabylove mu kuririmba ayo babeshe mu kurapa? Sinamwigana, kiretse ko je na mfise ko nayisanzwe ndirimba muri rya flow yiwe nyene, hama nawe aragira ico yameliyore kuri Jewe, bambwiye ati foko ugenze uko just aragira ico yameliyore kuri tala yanje cyangwa kuri voix yanje, comme ça ibintu biragenda neza. Kandi nibaza yuko iyo umuntu akwigishije utegeza kuba ufise novuga gute akaranga mutima kiwe, ntabura akantu gasigarako. Rero sindirimba nka Fabylove ijana kwijana, mugabo ndafise akantu gatoyi nk'akumunyeshure wiwe. Antukangira byo bitahura. Kumbura abantu baca batahura yuko uri umunyeshure wa Fabylove? Niho bawibeshe kubera ko afise byinshi yakoze kuri Jewe kandi no bagikora. Inyuma yo kuba umunyeshure wa Fabylove, ni ubucuti bumeze gute hagati yawe na Fabylove? Fabylove dufitanye ubucuti bwiza koze ni big brother. Hari ubucuti nk'aba brother uretse bijya byo kuba ubugenzi gusa? Na mu brother wanje muri famille, no mu big brother muri famille nyene nyavyo. Yes, ni wewe nka Belly Chris wafashe indirimbo yitwa Kibamba, inyuma yaho hasohotse indirimbo yitwa Insolite ya Bface, ucumera nk'umwishura aho wavuga ngo Kibamba ngo ntazi kurapa, ahubwo ngo urumva aze gutukana. Nimba je ntabwo naririmbye Bface, ariko ntabwo naririmbye Bface, naririmbye indirimbo y'uwanje mpanura nyene umuntu ashobora kuba ari kibamba mu kazi kanaka, si tumukuririmba ugasanga n'umuraperi ni kibamba muri uwo mwuga cyangwa muri yo career yiwe, ariko akigira ko ari hejuru y'abandi. Ho kwirukira kwa Meliola, ho kwirukira kwiteza imbere bonye n'ubwiwe mugakerekana ko mengasumba abandi, nivyo nagombye kugwanya. Je I don't like that. Ariko iyo ndirimbo yasohotse nyuma ya Insolite? Oya, imbere. Yasohotse imbere. Insolite umaze kuyumva? Insolite? Sindayumva yose. Ibice umaze kumva ni bingahe? Numvise babimbya ngo indirimbo yasohotse ngo yitwa Insolite, mugabo sindamenya nyene yo, sindamenya sindayumva yose muri make. Izina Bface urarizi? Iyo izina Insolite wamaze kubwira ntiwagerageje kuyumviriza nk'umuririmbyi mugenza? Aya sindayumva, kiretse ko numvise bavuga ngo hari umuntu ngo yakuririmbye muri ndirimbo ngo avuga ngo kama ngo apinga nyene ngo amafaranga ngo nambarira Jewe,
avuga ngo nja mu ruvumera kugura impuzu ngo za 2000 ngo kandi ngo mbesha ngo nambara ngo za $10 ku ma interview abafana nibo baguma banyandikira ivyo no baracabinyandikira mugabo indirimbo sindayumviriza neza sinzi n'ivyo bintu ko ari ivyo mugani baza ko atari ivyo ko aje naho mu ruvumera no wambesha sindanajaye mugani baza ko atari je baravuze wewe bamaze kubwira nkuko waci utahura neza na neza ko yari wewe n'ubundi kubera ko utaciye wiyumvira ko kumburi ho hariho abaririmbyi baririmbwemo nibaza abantu bose barabizi ko aje muri rimvyo wambe nambara amahera menshi ivyo nibaza ko naje naca ntahura rero haba usanga bitaryohera usanga ari karagerageza kubipinga yakoje ku ma interview bose barabizi ndavugisha ukuri amahera nambarira sivyo hari abantu usanga bitagwa neza uvuze yuko uvugisha ukuri ku mahera wambarira ko mbure gatuce tuja kuri ibi nyene wambaye iyi shireti kugwa ngahe ga Belly Chris ivyo sinabiguriye hamwe byose ni 4 millions ni 4 millions 4 millions hano mu gihugu oya hanze sinabigurira mu gihugu singurira ngaha turaja kuri triko yo hejuru yaguzwa ngahe 8 millions 8 millions ego turaja kuri pantalo wambaye yaguzwa ngahe ini make yani 3 millions tuje ku kirato waguza ngahe 10 millions tuje kuri phone wayiguza ngahe irazimvye sana man isi menshi ariko irazimvye ariko si vya glave ariko yatubwiye telefone iri muri 2 millions y'amarundi hano mu gihugu cy'u Burundi biroroshe ko twabona umuririmbyi yambaye impuzu ya 2 millions mu isite nakubwire nahoro benshi bibabarizaho umva kumva umuntu yambarira iki umva n'intu badatahura kumva ntibari bwana bibone ku muririmbyi ari we wese mugihe bivugwa yuko rero bamenyereye kubona umuririmbyi yambaye impuzu za 2 millions 4 millions ku giteramo gusa kumbure yoba yakose naho nyine ugasanga sizo yaguze je nanje ndashobora nko kwifunga nkambara nka 30 millions uravyumva umva rero ugasanga benshi ntibabitahura bishamo undi mutima komsa rero uzigituma none batavyemera sinzi kubera ingano ko babona kumenga ni menshi gose mbega Belly Chris arafise imodoka bon nta modoka ndagura nibaza ko umuntu wese burya mu buzima arafise ibyo yitaho cyane kurusha kandi da play imodoka n'ibindi vyinshi nkeneye kugura mugabo umuntu ashobora kuba feeling ikintu hamwe ushobora gusanga atani kinga afise mugasanga ara dépenser amafaranga agugwa kinga ku munsi mu kabare canke he ivyo ntibize bigutangaza no kudafise ikingo no office iki of course hajya biva kuki kugira ngo umuntu adepense amafaranga menshi mu bindi ariko atagira inzu canke imodoka agira mu gasanga agenda n'amaguru les goûts sont partagés kandi umuntu wese afise swingi je kwambara je mba afise swingi wanje mvuga ati je simba nkene umuntu anyita imbere sivyo je nambaye nje hamumbonye uvuga ati ujya niwo dufise wenyene ngaha mu gihugu ni novuga ko ari yo target ubu ufise hamwe ibindi ukazobirondera play ivyo wamaze kubona ko ushika aho ushaka wavuze yuko ngo mu ndirimbo yitwa Kibamba utigeze uririmba witwa Fabylove nako witwa Bface ariko muri iyo ndirimbo nyene hari hamwe amajambo menshi yerekana yuko wavuze izina rya Bface vyumvikana ko wavuze yuko yigeze no guhamagarwa muri imwe mu maradiyo hano mu gihugu cy'u Burundi ngo bahurire na Fabylove ngo acara kwepe ndabesha bon je navuze ko hari umuntu ati bagusaba interview ugatinya na Love hamugatinya kuza mugabo ntabwo nari navuze izina ngo watinye n'uyu navuze Fabylove uwo muntu bamutumenyera hamwe na Fabylove hamara ntiyazi eske none narigeze mvuga uwo muntu wariwe tuka kumurambeshe mu gihe amakuru menshi avugwa yuko Bface ari watigera hurira kuri micro imwe na Fabylove uwo maze kuririmba nkuko rimwe na rimwe abantu bacha batahura ivyo none nivyo aratinya Fabylove ni wabirimbye ariko navuze izina ngiyo dusigurire basi wo wavuze basi we nk'umuririmbyi uzi kuntu wanditse indirimbo wavuze ati nico gituma rega wavuze umuntu umwe wavuze ngo mwaho barabahamagaye kuri stage wavuze ati nico gituma wakwefi Fabylove niko wasiguye mu bisanzwe sawa nko muri kuri Buja FM baragize muri hit connection bagira umunsi wa Jedi wo kuvuga kuri rap rap cyane uwo munsi ugasanga batumye abarimvye ba rapper nibaza ko nikacimviro ni ciza cyane kandi abashimira mugabo bari bakwiye no gufata bakavuga ati mugabo ni proposition yanje proposition iremegwa cyangwa ntiyemegwa akwiye no kuvuga ati kadushe hundi munsi ibi misi biti cyangwa wanashima 3 koze rap tubone itari imbere gose reka dushire iminsi 3 kugira rap tuyameliore cyane mu gihugu havuka izindi mpano shasha abantu bafise talent bashoboye gutera imbere ari benshi hama comme ça rap baraperi bagatumira baraperi benshi nawe muraperi afise talent atazwi mugaba bakamubona haje bakamunyegurura nibaza ko rap bobona yuko amatala ari menshi muri rap abantu benshi n'imiziki bayihevye kubera nyene swate babona ata promotion cyangwa atabari ko baragera
tugushimire. merci beaucoup much respect ndabashimiye cyane. Yes, yari Belly Chris, umuririmbyi umuraperi adasanzwe hano mu gihugu cy'u Burundi, umuraperi akomeye ariko gifise talent wanashaka ikomeye nawe agere ku rwego yifuza nkuko ariko abivuga nawe nyene. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwabandanyije mutwumviriza munaturaba ndetse mwabandanyije mukurikirana ibikorwa byacu, mwabandanyije mukurikirana kino kiganiro. Yari Rossi presenter kuri micro ini Amisho TV. Twizere ko mwaguwe neza hama kandi mwagize subscribe wowe utari bwayikore uyikore kuno mwanya hamwe wayigeze nawe urumva ko bandanye aza kubandanya aryoherwa. Utibagiye gukora like canke dislike na share ku bandi kugira ngo nabo barabe ivyiza uhije kuraba. Utibagiye gukora canke kwandika comment kuvyizo wabonye, haba kudukosora canke kuduhanura, haba kudushimira ku bikorwa byacu. Urumva ko byose ari kimwe muri ivyo kiba gikenewe. Bye, dusubire ku kindi kiganiro gikurikira.